hamwe twasanze mu byo rikora rifise intumbero yuko ugaruka goronka akazi dusanga natwe turafise iyo ntumbero nyene ishiramo ryitwa FIDEC forces unis pour le développement et l'entraide communautaire biriko rikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko cyane cyane ngaha mu ntara ya Gitega dusanga tumaze kuganira twokora ibikorwa bimwe bitari bike mbere byo tumugwaruka ruronka akazi dusanga rero dutereka babishirikira ivyo bikorwa hanyuma duhamagare urwaruka rushoboka ruze ruronke ivyigwa mu bijanye no kumenyesha amakuru aribyo dukora muri agence de communication baravuga mu bijanye na photographie et videographie ko iyo service irahari hama rero urwaruka ejo dushobore gukuramwo nabo tutyo kwikora ko ngaho muri agence de communication baravuga tukabaha akazi canke bagiye kusaba akazi ahandi hantu bari bafise experience ya experience baba barondera bagende bayifise kuko twasanze yuko hari urwaruka rumara iminsi myinshi ruri muhira rutariko rurakora ikintu na kimwe ugasanga n'ivyo gwize wavyibagiye. 1 2 3 rero di Jerome ni Jogos Neglas kuri microphone ndi ku Muvugizi TV kwa kundi vyama bimeze neza na neza ku mugwa mukuru wa politike reka ndagoye mwiriwe bwakeye bivanye naho uherereye ushaka kuri mu mahanga mu makungu hirya no hino te turi mu Burundi neza na neza ku mugwa mukuru wa politike nkuko nabivuze aha Igitega rero uno munsi dufise abatumire babiri nkuko mubona ibintu hano imbere yanyu ku isanamu bisa neza gira partage gira share like and comment utibagi subscribe wowe uri mushasha kugira ngo tunge umuryango munini cyane reka rero ntarabarambira inyuma ya kamera turi kumwe na Ashraf abatumire nabo nkuko muri kumwe na directeur hano araja kutuyagira byinshi araja no kutubwira impamvu yaje atuzaniye n'umushitsi hano reka mbere kuri monsieur le directeur kugira ngo ace abaramutsa nawe yongere anatuganirire ibigiye bikurikira mugumane natwe ku Muvugizi TV muraja kuryoherwa cyane muraja kujya show urajya show monsieur karibu cyane murakoze rwose ndatangazwa rwose n'ingene bitorwiza kumeye cyane urafise ubuhinga ni Claude Kubwimana nuko yabivuze ni umuyobozi wa agence de communication baravuga iserukira imbere y'amategeko mbere hagarari na kino kinyamakuru Umuvugizi TV igiye tugiye kumarana kanya ndabashimira kumwami namwe mwakoze kwitaba ubutumire bwacu kuko ni iminsi myinshi tuba tubarondera ariko kubera gufatirwa ibinabiriya usanga twagwana byinshi ariko no bose byakunze neza cyane umugize neza hano mu kuryo ku kuboko kw'iburyo naho turi kumwe n'undi mutumire hano umwigeme yaje araje kutubwira akazina kiwe twatumiye monsieur le directeur ni waje kudusigurira byinshi kuri umwigeme kuko kinatumiye monsieur ariko acaza tuzaniye n'umushitsi kubatakuzi turamukiza kunze Umuvugizi TV uce widondora kugira ngo barushirize gukomera ndabaramukije aho muherereye hose hama jewe nitwa Ishimwe Nikiflorette. Okay ugize neza cyane monsieur hano muri baravuga havuga menshi ndazi ko muvuga natwe tuvuga no munsi nibaze ko abakozi b'Umuvugizi TV baje kuryoherwa cyane bitegure bamaze kuryoherwa ndabibona imvo zirahari urabona yuko dufise umutumire dufise umushitsi ko bivuze ndaza kubashika umushitsi naberewe cyane si turaberewe urakoze rero reka jewe ndafise ikibazo benshi barabonye kungurukana bunye ducishaho ibintu kumbure twebwe nk'abakora muri baravuga ariko twabihabona monsieur le directeur waje gusigura byinshi burya ngo uwabigize gute niba bidadandura uwabidadise niwe abidadandura niko bavuga mu kirundi neza cyane birumvikana rwose okay no munsi rero je narabonye communiqué ya Perdof kuko nandi bayibonye twagiye dushaka ku stati ku Instagram ku Muvugizi TV hehe na hehe ku stati n'ibindi mwatubwiye ko mugiye muri ko muragira icyo no kwita engagement muko murarondera aba ari ya Perdof kiratahuritse ndazi wakibonye nabonye abakozi turashaka kumenya byagenze gute mbega ku batari babizi urashobora gusubira inyuma gato bikababwira n'ivyari bisabwa kumbure ukanatubwira naho byo babigize uno munsi eske umukozi yoba yarabonetse canke byo byagenze gute usubire ndagushimire kandi ndamutse abakunzi ba televiziyo Muvugizi bariko baradukurikirana bari mu Burundi ariko n'abari mu makungu kuko Umuvugizi baradukurikirana kandi bari kure cyane rero imbere yo kushika ku kibazo cawe nagira ngo ndabibutse yuko iyi agence de communication iri ngaha ku mugwa mukuru wa politike Igitega ishyigikiwe n'umugambi w'igihugu payeje iriko irakora ibikorwa bitari bike kugira ngo mu iterambere ry'abenegihugu dufate ikibanza kibereye by'ukuri harajemo kandi rero n'ivyo gufasha kugira ngo urwaruka rushobore kuronka
akazi cyo gituma twahabaye ngaha n'agence de communication baravuga uretse si byo kuronka akazi turanafasha n'abamaze kukaronka kugira ngo bashobore kumenyekanisha ibyo bariko barakora biciga ku Muvugizi TV. Rero tukagomba no gufasha kugira ngo ibikorwa bya agence de communication bishobore kugenda neza kuko twasanze ku rundi ruhande hari ibikorwa bimwe twagomba gukora mugabo ariko birakorwa neza kubera yuko burazi yuko iyo societe gitangura ushobora gusanga ikeneye ibintu biriya mugabo tuti kazima tubifise kumuzirikanye ubundi tuzogerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo abadukurikira abakunzi bacu baronke ibiganiro bikwiye. Niho rero mwabonye iri appel d'offre yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi turondera bashobora gufasha kuri studio nako muri televiziyo Umuvugizi twarondera animatrice canke umuntu ashobora guteramisha abantu kuri televiziyo yacu akazobikora ko babibonye mu rurimi rw'ikirundi ariko n'igifaransa kuko twasanze mu badukurikira abarundi ariko barumva ikirundi abanyarwanda baracumva mugabo abari mu Bufaransa hari abari hariya muri Belgique usanga batumva ururimi rw'iwacu. Reka rero dushiremwo umuntu azodufasha mu biganiro biri mu rurimi rw'igifaransa. Rero twaragize ibisabwa byose parcours canke les démarches zo kugira ngo turonke uyo mukozi. Twarondera umwe ndashimiye abayizeye abatwizeye bose barashiramwo kandidatire zabo abo bitakunze yuko bashikirwa niko byama bigenda nabige twarondera umuntu umwe birumvikana neza yuko byaba bigoye. Rero muri za ntambuko twakora twavuye dukuramwo umwe aribo nashimye yuko uno munsi nza kubereka kuri televiziyo Umuvugizi kugira ngo ejo muze mumenye uwo mugiye gukora cyane mu biganiro byo mu kirundi no mu gifaransa muzomenya ibisata zokoramo ikindi gihe umugabo bamenye yuko twabazaniye wundi agiye kutunganira muri studio Camarades Voice ariko cyane cyane ku Muvugizi TV. Niwe rero hanya urasa kumwibariza icyo twakoze kwarugo les démarches ibisabwa kugira ngo turonke umukozi mbega arabishoboye twaragerageje guca mu izo nzira twava rero dushika aho turonka uwo agiye. Ibibazo uza kumubaza niwe uza kubimenya mugabo jewe nabazaniye ariko n'ikibazo muza kugira ngo mbaza kubijanye n'indingarizo ya agence ya studio nta kibazo ndahari. Ego neza cyane mwebwe ndakubwiriye ko nk'umudi w'igisahira none twizere neza na neza muravye umubazo baba barakoze twarabonye bakora ibibazo twizere ko turonse umuntu agiye nyene kubikora neza cyane nkuko n'ikibazo nabanga cyari cyoroshye yaragitoye neza bigena neza. Cyo baza nawe umuravye canke abariko baramuraba abona yuko arabona kure arabona kure arafise ubumenyi n'ubwenge twazyemeye wowe wakurikiye bya biganiro mazi iminsi ndiko ndababwira twazyemeye ndabikurikirana cyane nico twafatiye ko natwe ubugiye bumenyi twanye turondera n'umukozi tubaraba yuko afise twazyemeye azomenya ico abantu bacu bakeneye ikiganiro akabadira kuri plateau ikiganiro kimeze neza ibibazo bimeze neza abatumire beza kugira ngo tugume tubaha ibintu byiza. Nta kibazo kihari rero muri evaluation twamugiriye twarabonye yuko ari umuntu afise ubushobozi kugira ngo ashobore kuduha ibintu bimeze neza ngaho ku Muvugizi TV. Barabizi yuko twebwe nta yindi ntego dufise nuko abantu bacu badukurikira bahimbagwa n'ibyo turabahereza neza cyane. Abakozi Muvugizi TV reka ndababwire neza neza ko jewe kubganje neziriwe cyane turonse ubundi mukozi tuzoja dufashanya canke azoja abaha ibi na biriya kumbure murabona ko ari n'umwigeme asa neza mukanya aratuyagira byinshi turaja kumugaruka ko reka je mbaze ndamwikaze karibu cyane wiyumve neza na neza mu muryango w'Umuvugizi TV umuryango wo muri agence wa mbere aca yakira uje nanje ndiko ndagerageza kubikora umufashe mu kirundi ndabari ikaze muri agence baravuga cyane cyane ku Muvugizi TV microphone tukaba twisangiye kenshi bariyi nibaza wiyumva gute kwanza kuba uri hano ku Muvugizi TV? Sinzi niyumva neza ntabwoba niyumva neza bien. None wewe ibintu by'amakuru cyangwa ibyo dufate journalist turavye ku marezo sociaux turana ibintu bimaze kwamamara bimaze gukwa hirya no hino wari usanzwe ubikurikirana wari usanzwe ubikunda wari usanzwe ufise wari usanzwe ufise target
ko uzobikora usanzwe ubikunda wari usanzwe wibaza ko uzoshaka kuvyisangamo yego cyambere nari ndabikunda kandi ndabikurikirana ndabiraba hama yego icuvuze ko ngo narishaka kubikora yego navyo nyine nivyo narishaka kubikora kandi mwakoze kunizera umaze kubona appel d'offre umaze kuhaba wewe wiyumvise gute muri uwo mwanya ntiyumvise neza muga nuko biba bigoye kubera biganwa na benshi hama ndavuga ati reka shiremo chance yanje usanga ndabironse hama ndatanta hama biragenda neza turumva neza na neza ngo ikibazo nticyari cyoroshe wewe uri kuragisoma uri kurakibona wabona gute wariha amahirwe kiba kigoye nta kibazo coroha kiba kigoye mugabo urabitora ubizi urabitora okay neza na neza subira ubibise kagazina ko izina ryawe rizoca hano kenshi kumbure abariko bararyumva abo mwiganye canke inshuti n'abagenzi banakumenye ko kati ni wawundi ndazi benshi bariko barakekeranya ati urya niwe canke siwe subira ubibise kagazina neza na neza bicaye bakuza ahubwo bagene na subscribe tu wa muntu wacu tugiye kujya turamusanga hano ku Muvugizi TV yego jewe ni ryazina nyene ishimwe ni Kifdoret ama ni jewe nyene muzi ndumva neza na neza numwigeme n'akaje kiwe karafise ukuntu kinjira mu matwi y'abantu nibaza ko n'inyigisho zotanga zizogerageza ko nta makenga dufise kuko twagize test écrit uburyo bwo kwandika hanyuma turagenda kine bita interview aho twagerageza kumubaza ibibazo umuntu kandi nta rindi hangiro twaba dufise twari uko kuntu nyene twumva yuko ijwi ryiwe rishobora gusohoka ashobora n'ibita eloquence mu gifaransa ijwi ryiwe riri hejuru ashobora nyene guteramisha abantu nko kuri televiziyo nyene nko ku Muvugizi ibindi byo urabona yuko amaze kuba byiyumvamwo mugabo twebwe twagerageje kumwibara gusanga by'ukuri nta kibazo muzomufasha kandi ngaha kuri televiziyo mwe nk'abahaje ubwa mbere n'abandi bazodufasha batwumviriza bazogira documentary hariya muri mu kiganiro tuba twagize n'uyu munsi bazogira documentary hama tuzikorere kuko twe turameliora gushika aho tuzobaha ibiganiro bimeze neza cyane kuko niryo hangiro ryacu ubandanye mugira ama subscribe mugira ama commentaire cyane cyane y'ama commentaire yanyu turayakunda tunarayasoma tukarabishura beshi murabizi mugira ama commentaire muvuge ukuntu Umuvugizi TV kumbure tubakorera iki kino kintu dukoze cyo muri ko mukibona gute twongere kwiki na cyane cyane abantu badutera intege banatukebura birakunda kudufasha cyane gose none mademoiselle ndashaka kumenya rijya joro umaze kumva ati wewe wabaye ni wewe wahiswemo ni wewe watsinze abandi ni wewe waronse ayo mahigwe rijya joro wiyumvise gute neza na neza ndashaka ko naje ngumvume ngo byo batari bisanzwe sinibaza nawe byagenze gute umunezero washobora kugera neza washobora kugera muri we yego narumvise umunezero kandi mwinshi warayihaye nkaka ega usanga twashafata keke kubasanga nk'amazi naca kangu uyo munsi ngacho kunywa ayo mazi basa ati no munsi nywa na uwo munsi bakuzana ngaho cyangwa gacu jewe byageze gute dina chembora ariko naranye bira kana yishure ndenda mukiriye nyumvise neza kandi nararyohewe kuko ikintu burya warinze kijamo ushaka kugikunda mukijamo udashaka ko gikunda rero warinze wiyumvira kukijamo uragisengera ama kigakunda gikunze nawe ugashima Imana hama nararyohewe kandi cyane hama ndabashimira ko nabibabwiye nukuri tumva nukuri uvuga ibintu byiza by'ubwenge attention Umuvugizi TV mwe mugura amamega buri mwanya doje araduha ibiganiro bimeze neza cyane ibiganiro birimo ubwenge muri bakora umuntu aciye n'ubwenge muri bako yatoye n'ikibazo kitari cyo roshe rero jewe ndakunda kubazagiza ujye umbabarira ntacyo turagaruka gato nanjye muri agence de communication baravuga en general Umuvugizi TV uri ni kimwe mu bigize agence de communication baravuga sanzwe na studio ni service muri agence baravuga ego rero jewe narabonye ku ma stati no ku mbuga dusanga ducisha ibintu narabonye ibindi bintu bisa n'ivyo ama stage bisa numva nibaza kwanza ukintu ntaho yego cyane turashaka umuco kuri kijya kintu abari barakurikirana Umuvugizi TV bagitahure kurusha twebwe turi hano kuko twebwe dusanzwe turi hano byose biba tubibona kumbure nashaka kuba nabizi ariko ndashaka wewe udufashe gusigura kijya kintu bivuze iki Fidek na agence de communication baravuga bagiye gukora gute narabonye harakenewe abantu 5 muri videography and scenes narabonye harakenewe abantu 5 mu bya journalism ivyaba byaramaze kurangira eske tugiye gukora gute urakoze cyane bwa mbere ho nagira ndakwibutse yuko
mbere nibwo turiko baratwumviriza yuko umuvugizi TV canke agence de communication baravuga intego yacu imigambi dufise niyo kugerageza kwagura ibikorwa ku buryo abantu baronka akazi ari benshi. Yego. Nico gituma hari turyama tukuma twiyumvira nibihe bintu byose byotuma wacu ronka akazi rufatiye ku byo bize, rufatiye ku ma service yo muri agence de communication baravuga studio mbega butwo ubumenyi ntabwo twobuha mbega kugira ngo tumwe waramwe twakira abajene payeje iturungikiye ngaha biya byose n'ibintu biza bituma twerekana yuko turiko turagomba gufasha urwaruka ngo ruronka akazi rushoboye no kukuza ya experience yabo ubona hirya no hino bagira bati umuntu kugira ngo aronka akazi nawe afite experience iyi none azoyironka gute. Twebwe rero muri agence de communication baravuga nk'abantu bashigikiwe n'umugambi payeje nk'abantu sona gisanse yiyumviriye ko umukuru w'igihugu biterekana ko duterere dufashe no kugira ngo yambono kazoza dushobore kuyihambya twese turi kumwe twese atamuntu n'umwe asigaye inyuma ubona yuko urwaruka rwacu rwiza amashuri nako ruri muhira ari rwinshi turabe yuko rero twogira ico dukoze niho rero twafatiye niko nkuko wabivuze mwarabonye ku mbuga ngurukanabumenyi dutumira urwaruka mbere ubu twebwe twenyene ni agence de communication baravuga iri kumwe na association Fideke shiramwe twasanze mu byo rikora rifise intumbero yuko urwaruka goronka akazi dusanga natwe turafise iyo ntumbero nyene ishiramwe ryitwa Fideke forces unis pour le développement et l'entraide communautaire biriko rikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko cyane cyane ngaha mu ntara ya Gitega dusanga tumaze kuganira twokorana ibikorwa bimwe bitari bike mbere byo tumugwaruka ruronka akazi dusanga rero dutereka babishirikira ivyo bikorwa hanyuma duhamagare urwaruka rushoboka ruze ruronke ivyigwa mu bijanye no kumenyesha amakuru ibyo dukora muri agence de communication baravuga mu bijanye na photography et videography ko iyo service irahari hama rero urwaruka ejo dushobore gukuramwo nabo tuzokwikora ko ngaho muri agence de communication baravuga tukabaha akazi canke bagiye kusaba akazi ahandi hantu baye bafise experience ya experience baba barondera bagende bayifise kuko twasanze yuko hari urwaruka rumara iminsi myinshi ruri muhira rutariko rurakora ikintu na kimwe ugasanga n'ivyo gwize wavyibagiye bagera kuronka akazi hari ati ngo nta experience none bazoyironka gute tureka muri agence de communication baravuga dushireho ako karyo mu rwaruka tuhe ubumenyi rero bariko barabikora bariko baratanga amadosiye yabo ntagizwe n'ibintu byinshi agizwe na CV agizwe na lettre de motivation CV kugira ngo turabaho iyo muntu kuyagiye araca n'ivyo ashoboye hanyuma rero kuva ku kenekerezo y'umunani ni kuwa kabiri w'indwiza kwezi kwa 12 bazoca batangura formation igenda kwikigwa rero n'imyimenyerezo bagira muri agence de communication baravuga tuko tubarondera ibisabwa abaformateur bazobafasha ibintu byose bizobunganira kugira ngo izo nyigisho zibe zifise akanovera kandi mu nyuma turi kumwe na Fideke nyene tuzobaha les certificats kugira ngo kibe ikimenyetso cy'uko inyigisho zabo zageze aho zigera bafise ubumenyi sinivyo gusa noneho tuje dukora ibishoboka byose ngo abo bantu baciye iwacu dushobore kubaronka ahantu baronka des occupations dushobora kuronka akazi guhera muri agence de communication baravuga uwo ni wo mugambi dufise nico gituma mwabonye yuko twahereye ku bantu bakeye izi ntango zacu mugabo mu nyuma tugenda twagura twongera ko n'abandi n'ibindi bisata bishikirwe nk'abize economy ababizi bya finance ibintu abizi bya santé baronka ubumenyi hanyuma agence de communication baravuga kumwe na Fideke baci bagerageza rero kubaronderera ubuzi aha na hariya kuko tugira duti aba bantu bacu barafise ubumenyi baci bavyumva bafise ama entreprise abafise ama organisation abafise ama association canke andi ma structure bumve neza yuko vuba tugiye gukorana nabo kuko tuba twaforomye abantu mu bisata bitandukanye turi kumwe na Fideke kugira ngo dushobore kuba abakozi bafise experience ntumirira no gwaruka rero yuko ico gihe gwakerebukira cyane umwanya tuzoba umwanya bazofata tuzokoreshe neza kugira ngo ubumenyi bazoba ariko baronka abari bwo buzogenda bubafasha ahantu tuzogenda tubaronderera ko bagenda gukora imirimo iniriya ishibire bose uburongozi bwa Fideke barabishizemo ingufu cyane kugira ngo bize bigende neza cyane baravyitwararitse n'ubu ntibaryama kugira ngo
n'inyuma y'uko ubwo rwaruka ruzoronka formation ko bazoronka formation y'ukwezi kumwe bavyumve n'inyuma yaho habe ayandi matranche mu bisata bitandukanye tubone vraiment ngaha mu gihugu cacu rwaruka rwinshi tuvuze rwose kuko usanga byo tugora canke bigoye mugabo tuzobigerageza ku buryo rwaruka rwinshi ruronka akazi rufashijwe na agence de communication baravuga hamwe n'igishirahamwe FIDEC n'ayandi mashirahamwe kuri ubu yo twumva kifuza ko twoyofatanya aba diaspora hari abari muri Swede bamye batubaza imwe tugomba kuzobitunganya neza iganiro kibashikire bumva bo dushigikira bumva bo tuba hafi kugira ngo noneho rwaruka rw'u Burundi turushigikire mu byo kuronka akazi kuko meshereza mu vyumve abajene batarosa akazi niho hava zangeso mbi niho hava abantu babahenda bagomba kuronka akazi noneho nayambono kazoza y'igihugu 2060 ni yabo cyane cyane ni yabo kandi bashobora kuyishika ko mu gihugu rwaruka ruri mu yaro dafise akazi nico twafatiye ko rero nshimire rwose abari ko batangura kuza kwiyandikisha abadosiye bako turayakira ku munsi w'Imana tuzava tubabwiye urutonde rwo bagiragejwe gufatirwa ko bivanye CV zabo n'amadosiye ego n'igitigiri kuri ubu muri iyi minsi ya mbere kigomba kudufasha kuko naragiye kusanga capacité zacu mu munango bitotwora twakira benshi cyane mugabo umunyu wabimenye yuko twahagurutse kugira ngo dufashe urwaruka murakoze ego mudusiguriye byinshi mudusiguriye neza kucerekeye ico gikorwa FIDEC na agence de communication baravuga novuga je ko nobaha felicitation cyane nkabashimira cyane naho jewe ndiko nakora hano naje nafashijwe n'izi agence cyangwa ni agence ya hano ariko ndashaka dufashe kubwira abajene abo bajene batatahuye neza aho bashaka kudepoza amadosiye yabo bo ya depoza ryari nikiriho kingana gute mu bamwara bategekanirije muti kumbure tuzotangura ubu gushika ubu kugira ngo uve limite cyangwa nicyo no kwita umwanya watekanije cyangwa imisi yatekanije urakoze cyane nkuko bagiye babisoma kuri rujya rwandiko twatanze rugashaka kumukangurukana bumenyi ukaba gwafishije no kuri agence de communication baravuga twaravuze neza yuko amadosiye kuva uyu munsi baratanguye gutanga amadosiye yabo bayatanga rero nkuko byanditse neza kuri email ya agence de communication baravuga communicationagence@gmail.com ariko ababishoboye nabo bagashikana amadosiye yabo ngaha kuri agence de communication baravuga tuhava tukayakira ibyo rero igiganiro gitanzwe uno munsi ari kuwa kane tuzosozera kwakira amadosiye yabo ku Imana saa 11 tuzodusha kwakira amadosiye kugira ngo duce tuyiga tuyarabe ibyo dushaka abo dushaka ko aribo twarose hamasha tugira rero ku mugoroba wo kuwa mbere afishaje yabo twagumije muri videography na photography hamwe na journalisme hanyuma kuwa kabiri tuzohava duce dutangura ivyigwa bizobera ngaho mu yoko za Pawose François d'Assise ari naho ari agence yacu hari studio yacu ariko abo bazoba bayiroteni bazoba bagumijwe tuzoronka akanya keza ko kuyaga nabo tuvugane ingene ivyo vyigwa vyogenda neza mugabe bizoba vyerekeye gusa abashoboye kuronka amahirwe kuko nababwiye neza yuko muze mugitahure iyi faze ya mbere tuzokwakira bakeye nga kwifata zizokurikira ayo madosiye bazoba batanze bazoba bihafi tuzohava tuba nabo nyene kuko ivyigwa bizobandanya nuko bitugaje muri rusange bwira mugenzi wawe nababwire mugenzi we muze kuri agence de communication baravuga batore amadosiye yanyu kugira ngo mwironkere amahirwe yo gushobora kuronka akazi cyangwa kuronka experience nkuko le directeur ariko arabivuga cyane reka isubire ngaha kuri sister nawe ndamubaze hano kumuvugizi TV ni ryambere uhaciye ni ryambere uhashitse kumbure shaka kubaza wahabonye gute niko wahaziga canke byoba byabaye bike kuko wahaziga canke byoba byabaye byinshi ndashaka kumenya nyine wahasanze ntabwo byabaye byinshi kubyo nahaziga waziga ko ari ibintu nyine tukamesha telefone oya ahubwo basi mufise amaproje menshi rero byabaye byinshi imigambi ni myinshi cyane ahubwo nabyo kubwira abagenzi bawe uti burya byakomeye FIDEC na agence de communication baravuga kumbure bazanye ibindi bishasha nawe byo gutora iyo ntuzeye ushiye ku mastati urukire n'abandi inshuti n'abagenzi nkuko nawe nibaza ko ushobora kuba waronse birya tangazo biciye ku bandi cyane kumbuga uko nabumenye
jewe ngaha kumuvugizi TV numva ngereho cyane uno munsi nyazi n'abantu dukorana nyaze no bosi wanje bosi wacu aturagiye byinshi cyane bigende biradufasha batoyi bacu bakuru bacu mugerageze kuba mwumva impanuro z'abasaza cyangwa imigambi y'abasaza yambona kazoza yo 2040 tuje tuyishike ko tumeze neza nta cya gihugu giteye imbere wa mwaka nyine usanze mose reka jewe nkava ndabasezera sinzi ko hari akandi kajambo mwumva mwoba mutashitse ko cyane no ntababajije murafise akanya ko gusubira mukababwira jewe hanje ni kuri ko numva nagiyeho cyane ko nta majambo menshi numva mbafise ndi kumwe namwe ko mumaze muzi byinshi ibyo tugenda ducamwo ni mu mwa biduteguriye rero hanibaza ko mukaba mufise akandi kantu no ntababajije murashobora kubona nyoto nagakuru gato y'ingomba guha abariko baratwumviriza bijanye n'ivyiza agence de communication baravuga ikiragomba gufasha abayitura mu gisata c'umuziki no mu gisata ca publicité muri kuno kwezi kurangiza umwaka turiko turabategurira ikintu kimeze nka promotion ko mu vyita burya promotion bagabaniriza ibiciro mu bijanye no mu muziki kugira ngo abantu bose bashobore gusozera umwaka neza baratangura n'ubundi neza kuri 12 n'abamenyekanisha ibyabo mu buryo bwa publicité dukora ngaha muri agence de communication ico abantu bakigumye yuko vuba cyane nyuma y'iminsi 3 gusa tuzobaha communiquer itangazo ribabwira ingene igiciro kigomba kubigabanya kugira ngo abantu bose bashobore koroherwa abanyamuziki bavuga yuko uburyo bubagora canke bagira ama publicité nabo tubacishirizemo mpera z'umwaka kugira ngo baze batangura umwaka banezerewe ariko kandi ibintu ariko barakora byabo bishobora ko biriko biratera imbere nako kantu kandi n'impanuro ngomba guhurwaruka kuko agence de communication baravuga ko n'umugambi w'igihugu payeje washizwe na mwicoro mukuru w'igihugu cy'u Burundi amahangiro no gufasha kugira ngo barokoronka akazi mugabo bishobora gufasha abantu bonyene batari ko bafata iya mbere kugira ngo nta umuntu yamafasha wifashije nta muntu azogushirikira utishigikiye bagabanya ubunebwe sijwaruka niko bariko ruranyumviriza rugabanya ubunebwe wijukiye imigambi y'iterambere ruje hamwe n'abandi makoperative payeje yari ngo zobashigikire natwe turahaye ngo tubafata uko mu byo dushoboye mu majambo make bagerageze gushira impano zabo ahabona batanafatiye ku bumenyi bwa diplome bafise impano zabo je barazifise zotuma batarira amaboko ariko bakiteza imbere bagateza imbere imiryango yabo bagateza imbere igihugu bakareka izo ngeso mbi ntazo zishobora kubashikana bagafata iyambere ubuzima bwabo buri mu biganza byabo nico kintu ngomba gusozera ko nk'impanuro hama ndabashimira yuko madure kano kanya ariko kandi nkeza cyane na Freret yashoboye kuba muri no higanwa akizerwa ntumirira yuko abakunze b'umuvugizi TV mu mwakira twitwa mwakira ubwo namwe mu mwakire nimbara karahuri mubwire muti burya ari busane yifataka mubaze cyafata uko aje kubw'abakunze umuvugizi TV asigaye murakoze cyane ego namwe mugize neza cyane monsieur le directeur wacu wagize neza kwitega ubutumire bwacu ego ndafise akajambo kamwe mbaza umushikacu hano ku muvugizi TV turi mu muryango umwe wamaze kuba sister banje ushaka kumenya umaze gutumira uwo ndibaza yakubwiye ati tugiye hano kiganiro sinzi ushobora kuba arakabazo wamuza ati je ndaje kuvuga ko nakabanje cyane ndafise akamije kubabwira tunashaka no kumenya bakwitege kwiki kumbure abariko barakubona abona umwana usa neza umwana ukeba umwana afise ubwenge umwana cyubwenge umwana afise ijisho rya gatatu uko babivuze bakwitege kwiki hakaba hari nakandi kabazo no banakubajije umva ari ku mutima ubatsi no nakavuze urafise umwanya w'iminota nk'ibiri ushobora gufata kanya katubwira abakunze b'umuvugizi TV ico bakwiteze ko ukanavuga nakandi kari ku mutima jewe ico navuga mwamunyiteze ko nuko nzobaba hafi kandi ikibazo cyose muzogira muze mumbaze mushaka kumbaza ikintu cyose muze mumbaze hama nanje nzokwigora ngira my phone hama duteze imbere umuvugizi TV cyane gose sinzi nta kabazo noba nta kubajije uba washaka ko nakubaza just na wow aure ni sawa jewe reka ndabasezere ku Muvugizi TV muri kumwe na Jogos Neglas kuri microphone inyuma ya kamera yari Ashraf monsieur le directeur acamfasha kuba sezera nawe n'umutumire ace abasezera jewe hanje ciao ciao ndabifurije umugisha aho muri mugire amahoro y'Imana mururanirwe mukore ibirama ejo mushike kwiterambere rirama
Imana ibahezagire, murakoze cyane kuduha akanya no kudukurikira. Imana ibahezagire. ndabashimiye ko mwadukurikiranye, hama Imana ibahezagire cyane, ndibaza ko muzoguma mudukurikirana aho muri hose, hama mudufashe natwe dushobore gutera imbere. Murakoze cyane, mugire imigisha.